Turabifurije kugira igitondo ciza banywanyi bacu mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV. Turi kuwa gatatu ku itariki ya 29 Rusama 2024, tubazaniye amakuru havugwa mu gisata c'ubutungane n'ubundi aho tugiye kugaruka ku rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni fungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Muri aya makuru rero muraza gukurikira ivyo yoba yarireguye ku vyaha vyose yagirizwa. Buri caha cose turaza kugigarukaho, ukungene abashikiriza amanza bagiye bamwagiriza, nawe rero n'insiguro yagiye aratanga kuri ivyo vyaha yagirizwa nivyo tugiye kugarukaho. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyona ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni mboneshakure ya Hejuru TV, turabahaye kaze. Sentare yanze ko Bunyoni aburanira ku mugaragaro icaha co kugerageza kwica perezida. Urwo rubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni kuwa mbere n'ejo kuwa kabiri rwarumvirije mu ntara y'Icesi ya sentare Ntahinyuzwa yashashe mu ibohero rikuru rya Gitega, aho hafungiwe General Bunyoni. Ivyaha vyose yagirizwa yaravyireguye ko Icese imbere y'abari baje kumviriza urubanza rwiwe, kiretse icaha co guhakwa kugandagura umukuru w'igihugu hamwe no gutyoza inzego z'igihugu. Yireguye mu mwiherero isabwe na sentare, nubwo wewe yari yifuza ko avyiregura ku mugaragaro. Bunyoni muri urwo rubanza rero yasiguye ko yunguruje kubera atashimye urubanza yakatiwe rurimwo kwakwa amatungo yiwe yose agizwe n'amazu arenga 500 hamwe n'imiduga 53. Emmanuel Gateretse nawe arongoye sentare Ntahinyuzwa akasigura ko mu rubanza rwa mbere sentare itatse amatungo Bunyoni kandi itigeze iyaha agaciro kugira abagirizwa akurikiranwe n'ingingo ya 58 hana abagirizwa kurya ibiturire hamwe n'ivyaha bibikomokako. Ku caha ca mbere c'amatungo adasiguritse Bunyoni yagirizwa afashijwe n'umushingwamanza wiwe. Bireguye rero bavuga ko igihe yashikirizwa amabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere yari yerekanye nk'uko amategeko abisaba. Ayandi rero bamwagiriza avuga ko arayo yaronse mu gihe yamaze ari umushikiranganji wa mbere. Kagira ati hari n'ayandi matungo yari afise ariko ivyayo bitari bwatungane. Mushikiriza amanza Emmanuel Gateretse ntiyanyuzwe n'insiguro zatanzwe n'uruhande rwa Bunyoni, kuko yaciye agira ati Bunyoni igihe yagenwa kuba umushikiranganji wa mbere ntiyerekanye amatungo yiwe yose, amwe yari yanyegeje n'impaka kuko yari amatungo yaronse bidaciye mu mategeko. Ku caha co gushaka gutembagaza ubutegetsi, umushikiriza amanza yavuze ko bimwe mu vyemezo ubutungane bufise birimwo ubutumwa Bunyoni yandikiranye n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika atwara radio RPA. Mu kwiregura Bunyoni Alain Guillaume n'umushingwamanza wiwe basiguye ko yarondeye Bob Rugurika nk'umumenyeshamakuru kandi ku neza y'igihugu, bamusaba gutohoza ku mazina y'abategetsi b'abarundi bashobora gukurikiranwa na sentare mpuzamakungu. Ku kibazo c'icatumye Bunyoni yavugana n'uwagirizwe gutembagaza ubutegetsi muri 2015, yishuye ko mu gihe yari akiri intwazaga mu gipolisi yari afise uburenganzira bwo kuronderera amakuru ahashoboka hose naho hoba ku mwanzi. Yanagirijwe no kuba yarapfumbatishije amafaranga w'Amahoro Desire kugira abafashanye umugambi wo gutegabagaza ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Bunyoni rero kandi yagirizwa inama zo mwibanga zakorewe muhiriwe mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Yisiguye avuga ko izo nama yazikora bariko barategura umugambi wo gushinga imangazini iranguza imiti. Insiguro rero itaranyuze umushikiriza amanza. Ku caha co kurondera inyungu z'umurengera, Bunyoni rero agirijwe gupangisha inzu yiwe n'ubushikiranganji bw'umutekano yari arongoye. Nawe ati jewe nta bubasha nta n'uruhara nabigizemo kuko amasezerano yatewe ko igikomo n'umushikiranganji ajejwe inyubako za leta n'ubutunzi hamwe n'umukenyezi wanje. Naho nyende umushikiriza amanza ntiyanyuzwe kuko yagize ati inzu yari y'umuryango wa Bunyoni. Ku caha kigira kane co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, yagirijwe ko yabitse amafaranga muhiriwe harimwo na mvamakungu akaja arayatanga uko ashaka kandi ategerezwa gukurikiza amategeko.
aha Alain Guillaume Bunyoni yishuye ko atategeko na rimwe ririho ritubuza gutunga amahera mu mihana. Ku caha ca gatanu co gutunga ibigwanisho bicira umuriro ata burenganzira bifitiye, Alain Guillaume Bunyoni yasavye ko ibigwanisho vyafashwe mu gihe c'isakwa vyo kwerekanwa mu ntayi y'icese nk'icemeza. Umushikirizamanza nawe ati niwibuke ko icegeranyo c'ibigwanisho vyatowe iwawe mwagiteyeko umukono n'umugore n'abana bawe. Bunyoni nawe ati nasinye kuko bariko barangira ko iterabwoba mbere n'ico cegeranyo gikurwe muri dosiye yanje. Ni umushikirizamanza akaba yabandanije avyiyamiriza. Mu mwiherero Bunyoni yireguye ku caha co kugomba kugandagura umukuru w'igihugu no gutyoza inzego za leta, ariko uwagirizwa ivyo vyaha yashaka ko yiregura mu ntahe y'icese. Uwundi yumvirijwe na senarede Bapfumukeko Destino Samuel rero yagirijwe kumena amabanga y'akazi no gushaka gutembagaza ubutegetsi. Yireguye avuga ko atumva akuganiye kwagirizwa ivyo vyaha kuko mu gihe ariko arakorwa ko amatohoza atavyo yigeze abitohozwako. Umushikirizamanza nawe ati ntitwatohoje ku caha, twatohoje ku nyifato zagiye zirabaranga imbere yo gukora icaha, barava rero bagiha izina. N'agashavu kenshi Bapfumukeko yaciye agira ati uwuriko aranyagiriza siwe, nibaza ko ibi ndiko ndagirizwa babitamitswe n'umuyobozi mw'ishikira mw'iperereza ariwe Emmanuel Ndayiziga, kuko twari dusanzwe dufitaniye amatati kandi yagoma ahiga ko azonkorera ikibi. Ati sinumva no kungene dusangiye urubanza na Bunyoni ntitutigeze tuvugana kuva muri 2013 nubwo namusavye umubonano incuro zitatu ariko ntawumpe. Riti ubabwiye Bunyoni ko bagomba kumusaka sinjewe ntibaronderera ahandi kuko nari mu karuhuko k'imisi 10 muri ico gihe. Noneho ati ndi umuntu muto cane sinari no gushobora kuvugana bariko barategura iryo sakwa. Bapfumukeko rero yasavye ko Bunyoni ubwiwe yovuga uwamubwiye akabanga nawe akezwa. Umushikirizamanza nawe yabwiye Destino ko Bunyoni ubwiwe yivugiye ko iyo nteguro yo gusakwa yabwiwe na Destino, ubu rero yagirijwe ivyo vyaha yaravyanze ko yasavye ko Silas Ntigurirwa nawe nyene yozanwa muri urwo rubanza kuko ariwe yamenye iryo banga akaribwira Destino. Uwo nawe rero karishikiriza Bunyoni ati mbega ko muvuga ko ku cegeranyo ca za nama ariko ayandi mazina, abo bandi rero ko mutabarengukije ivyo vyireguro ntivyanyuze umushikirizamanza. Alain Guillaume Bunyoni rero yasavye kandi ko yotezurirwa akaburana yidegembya kuko amagara yiwe atari meza, ariko sentare rero ntibimwemereye kuko atabisavye imbere y'urubanza. Abumvirije urubanza rero ntibari barekure no kwinjirana ikintu na kimwe, yaba telefone canke ico cose umuntu yari ashobora kwandikako. Ibyo rero ni mu byo Alain Guillaume Bunyoni yagiye aragirizwa ndetse n'ivyo yagiye arishura, mu gihe rero yariko aragirizwa n'umushikirizamanza Kizigenza Emmanuel Gateretse arongoye sentare iruta izindi mu gihugu c'u Burundi. Reka rero tugaruke no ku zindi nkuru zigiye zitandukanye. Witwa Guillaume Ndayikengurutse atangaza ko abarundi bahunze igihugu mu mwaka 2015 ngo barakenewe mu kubaka igihugu. Guillaume Ndayikengurutse asanzwe ari umuhinga mu vyigwa vya politike akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, avuga ko abarundi bahunze igihugu mu mwaka 2015 ngo bakenewe cane mu kubaka igihugu c'u Burundi, hirya benshi muri bo bafise ivyo boterera muri politike, imibano n'ubutunzi. Guillaume Ndayikengurutse akaba asaba leta y'u Burundi kutaguma ishira imbere ubutungane, ahubwo irabe icozanira ineza igihugu. Rero akaba yarabishikirije kuri radiyo Isanganiro ku munsi w'ejo afatiye ku mfashanyo igiye gusubira gutangwa n'ubumwe bwa Burayi. Ku bw'amakuru dukesha iradiyo Isanganiro, Guillaume Ndayikengurutse yamenyesheje ko Burundi bukwiye kureka imvugo y'uko Burundi bwikwije ko ata mfashanyo bukeneye kuko ata gihugu na kimwe co kw'isi gishobora kuvuga ko cikwije kidakeneye imfashanyo. Ni mu gihe rero ubumwe bwa Burayi bushaka gusubira gufashanya na leta y'u Burundi mu bisata bimwe bimwe
vy'igihugu. Bwa Guillaume Nkengurutse akaba asanga rero ngo leta y'u Burundi ikwiye kubahiriza agateka ka zina muntu na demokarasi kugira yongere guhabwa imfashanyo. Ku vyerekeye n'abarundi rero bahunze igihugu mu mwaka wa 2025, Guillaume Nkengurutse akavuga ko leta y'u Burundi idakwiye kuguma ishira imbere ubutungane ahubwo irabe icozanira ineza igihugu, hama yicarane nabo vyiga bose, hama abarundi bose bahunze igihugu bagaruke kubaka igihugu cabibarutse. Guillaume Nkengurutse akagira ati muri 2015 harabaye ibintu bibi cane, imyaka igiye gukwira 10, ubu rero harageze ko leta y'u Burundi yoraba ikizanira ineza igihugu, ko abo barundi bari hanze y'igihugu benshi muri bo bafise ivyo ubufasha mu kubaka igihugu c'u Burundi. Rero leta y'u Burundi ntikwiye kuguma ishira imbere ubutungane ahubwo irabe icozanira ineza igihugu. Mu mwaka wa 2015 abarundi batari bake barahunze igihugu c'u Burundi nyuma y'ibibazo vya politike igihugu carimwo, harimwo kwiyamirizwa ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza cakurikiwe n'igeragezwa ryo kumutembagaza ku butegetsi bwiwe. Mu bindi rero bivugwa cane ku birabana n'iterambere ry'abenegihugu, Jerome Niyonzima umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi avuga ko leta y'u Burundi igiye guhabwa ingabire miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika ni banki nkuru y'isi yose mu ntumbero yo gukwiragiza umuyagankuba mu gihugu cose gushika mu mwaka wa 2030. Ibi rero vyizwe mu nama nshikiranganji iherutse gukorana igenekerezo rya 22 Rusama 2024 nk'uko vyaraye bishikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima avugira leta y'u Burundi. Umunyamabanga wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Jerome Niyonzima yatangaje ko leta y'u Burundi igiye guhangana n'ikibazo c'umuyagankuba kugira ngo gushika mu mwaka wa 2030 umuyagankuba uzoba wamaze gushika mu gihugu cose. Ibi bikaba rero biri mu vyatumye banki y'isi yose yemera gutanga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika kugira ashigikire muri uwo mugambi. Jerome Niyonzima ati mwishirwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu w'iterambere usubiwamwo n'irangurwa ry'amahinguriro imbona kazoza ya 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu giteye imbere. Leta y'u Burundi iramaze gukora ibitari bike, yarihaye ihangiro rihambaye ry'uko umuyagankuba woba wakwiye mu gihugu cose mu mwaka wa 2030. Umugambi w'igihugu rero ngo gukwiragiza umuyagankuba uzofatwa mu gihugu ni banki y'isi yose mu gutanga imiliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Umuyagankuba rero ukaba umaze igihe ari ikibazo gikomeye mu Burundi, aho mbere n'abikorera ubuzi bukeneye umuyagankuba benshi bakoze uruhombo. Ikena ry'umuyagankuba mu Burundi rero irashobora no gutuma amahinguriro amwe akenera umuyagankuba akora asubira inyuma, mbere bigatuma n'abanyamitahe badashobora kuza mu gihugu gushinga amahinguriro kubera ata muyagankuba uriho. Leta y'u Burundi rero irakwiye gukemura n'iki kibazo kugira igihugu gishobore gushika kuri ya mbona kazoza ya 2040 gushika 2060. Hari byinshi bigiye bitandukanye kandi bivugwa ku butunzi bw'igihugu. Sixten Niyuhire avuga ko gutemba atari bibi ahubwo ngo ikibi ni ugutemba ugaherayo. Muti yabishikirije gute? Umuyobozi mushasha wa Onatel Sixten Niyuhire harizeza abarundi ko ibibazo birangwa muri Onatel bigiye gutorerwa umuti vyose. Akagira ati mutwizere gusa muzotubonera mu bikorwa, gutemba si bibi, ikibi ni ugutemba ugaherayo. Ivyo rero yabishikirije ku itariki ya 20 Rusama igihe ariko haraba ibisikanya hagati y'abahora bayoboye Onatel n'abaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu ku itegeko ryiwe. Umukuru w'igihugu rero akaba yaheruka kugera indongozi nshasha z'ishirahamwe ry'ugutumatumanako kwa Onatel hari kuwa 15 Rusama 2024, aho yagenye Sixten Niyuhire kuba umuyobozi mukuru wa Onatel. Abantu rero bagenywe n'umukuru w'igihugu n'umuyobozi ajejwe ubudandaji, uwujejwe ubutunzi hamwe n'uwujejwe ubuhinga. Umunsi wo kuwa mbere niho haba ibisikanya kubahahora n'indongozi nshasha.
umuyobozi mushasha wa Onatel yari yijeje abarundi ko ibibazo birangwa muri Onatel bigiye gutorerwa umuti. Byose yagize ati turabasavye mutwizere nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye yatwizeye, muzoturabira ku bikorwa gusa, ikibi ni ugutemba ugaherayo. Ishyirahamwe Onatel rero ryari risanzwe riri mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi, aho mbere vyagaragaye ko mu mwaka wa 2022 gushika muri 2023 ryahomvye ntiritanga umwimbu. Akaba ari muri iyo ntumbero amashirahamwe menshi ya leta ariko yibonekeza isubirizwa ry'abahoze bayarongoye, kuko menshi ngaragaye ko hatunganywa nabi, gusesagura amatungo y'ayo mashirahamwe, ibiturire hamwe n'ibindi. Nabiruka rero abarundi baribaza igituma abarongoye amashirahamwe ya leta menshi bakugwa bagaheza bagahabwa ayandi mabanga, kandi vyagaragaye ko baranzwe n'ubusuma bukabije. Vyari kuba vyiza rero ngo babanje kuriha n'amahera banyuruje agasubizwa mu kigega ca leta kugira ngo n'abandi babonereho akarorero, ariko ibi kimeze uko n'ubu rero bazobandanya bonona itunga rya leta uko bashatse, kuko badaheza ngo bahanwe. Aha duhereje aya makuru yacu twari twabatunganirije muri iki gitondo, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kubagezaho. Ibishi rero bigiye bitandukanye kuri Mboneshakure ya Hejuru TV nivyo mukurikira mu makuru avuga muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, ngingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, vyatangajwe n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, n'ibindi vyinshi tubatoreza hamwe n'ibica kuvuga ngurukana ubumenyi n'ibimenyesha amakuru nyezina rero tubagezaho n'izindi nkuru zidasanzwe. Mbasaba rero kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri wa gatatu ku itariki ya 29 Rusama 2024. Imana ibahezagire.